Ndabaramukije ndabahaye nikaze mwese mudukurikire ku rubuga rwa televiziyo Renaissance, ndabahaye nikaze mu makuru y'ikirundi tugira tubashikirize. Aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Incamake igize aya makuru tugira tubashikirize, ababuze ababo mu Burundi ngo botekana kandi bakagira urunani kugira bashobore gukurikirana neza amadoshe ababuranira imiryango yabuze ababo bamaze gushikana mu masentare mpuzamakungu, cyane cyane sentare mpanavyaha mpuzamakungu yirahe CPI. Ivyo tukaza kubishikirizwa muri aya makuru n'umushingwamanza Arumel Niyongere. Umugwi w'igihugu w'agateka kazina muntu mu Burundi ngo ntiwashoboye guhagarara nk'umugwi wigenga, nyabuna wagiye ku ruhande rwa leta nayo ikaba ariyo yagirizwa amabi avugwa mu Burundi. Ivyo tukaza kubishikirizwa n'umushingwamanza Vital Nshimirimana ni muri aya makuru. Turaja kubabwira kandi ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi n'u Burundi, ingene zibandanya kurondera ivyo zishobora gukora kugira zishobore kwibeshaho. Vyose ni mwidonido ya makuru tugira tubashikirize. Aya makuru tukayatangurira mu gisata c'agateka kazina muntu. Imyaka 3 iraheze habaye ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu batari bake bo mu makartier yiyamirije kirengo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigara mu mwaka wa 2015. Abanyagihugu bo muri ayo makartier bari batekewe n'ubwoba bitewe n'ibiziga vyari mu mabarabara no mu miserege. Ibitero vyabaye ku makambi ane yo mu gisagara ca Bujumbura ni kambi y'Umujejuru, vyakurikiwe n'ubwo bwicanyi bwakozwe n'inzego z'umutekano n'iza gisirikare. Mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo aratwibutsa bimwe mu vyabaye kuri ayo matariki. Vyose vyatanguye mu bucagucagu bwo kuwa 11 Kigarama umwaka wa 2015, aha makambi yo mu ntara ya mbere ya gisirikare yategwa. Iya mbere yatewe ni kambi yo mu Ngagara muri komine ya Ntahangwa, ya kabiri ba kaminuza ya gisirikare Iskamu, yigira gatatu yabaye kambi bita base uko ari zibiri zose ziri muri zone ya Musaga ya komine Muha, yigira kane yabaye kambi ya Mujejuru iri mu ntara ya Bujumbura. Inyuma y'ivyo bitero igisirikare kijeje gucungera inzego z'igihugu harimwo n'umukuru w'igihugu, BSPI, igipolisi, ugwaruko rw'imonera kureza umugambi CNDD-FDD bace birara mu makartier yamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, bahigwa wese w'umusore canke umugabo, aho benshi bakugwa mu ngo zabo bagandagurwa izuba riva. Inyuma y'imisi 2 y'uruhigi, abanyagihugu muri aya makartier bavyutse basanga ibiziga bitagaguje mu mabarabara, ibindi mu miserege no mu ngo zimwe zimwe. Abatari bake muri abo bagandaguwe bavuye bahambwa mu binogo rusangi. Ubwicanyi nk'ubwo bwarabaye kandi mu micungararo y'ikambi y'Umujejuru yari muzatewe ico gihe. Amakuru yava mu basirikare bo muri iyo kambi yamenyesheje ko ari Major Marius Gahomera ubwiwe nyene yararongoye ibatayo y'amajana 221 yishikiye mu gacu k'igipolisi mw'Ijenda gukura y'abantu 7 bari bafashwe bakekwa kuba bari mu bagize igitero kuri iyo kambi. Abo bantu 7 baciye bicigwa mu gace ka Kanyunya, komine ya Mukike y'intara ya Bujumbura. Inyuma yitegwa y'ayo makambi nyene, umuryango wa Lieutenant Hermes Nduwingoma yari umunyeshuri mu kambi ya gisirikare Iskamu bibuka uno munsi ko yagandaguwe mu gihe yariko aratabarizwa ngo ashikanwe kwa muganga. Inyuma yaho arasiwe muri ico gitero cyo mu kambi ya Iskamu, yavuye ashikirizwa igipolisi gicungera abasirikare, police militaire, cavuye naco kimugandagura, kikaba cari kirongowe na Colonel Alfred Mayuyu. Igitigiri c'abagandaguwe muri iyo misi 2 coba kirenga abantu 300 bishwe nk'uko vyemezwa n'imiryango y'abiciwe. Ubutungane bw'u Burundi bukaba bwagumye mu gacerere kuri ubwo bwicanyi bwagizwe n'inzego z'umutekano zizwi. Ubutegetsi bw'Ibujumbura nibwahenyeshanije gushimira kandi abavuzwe muri ubwo bwicanyi. Bamwe bahavuye baduzwa amapete, abandi barungikwa mu bikorwa vyo kugarukana amahoro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Afrika. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo kubona atwibukije ayo makuru yo ku magenekerezo ya 11 na 12. Imiryango rero yabuze ababo mu bwicanyi bwo ku magenekerezo bwo kuri ayo magenekerezo inyuma yitegwa ry'amakambi amwamwe ngo irakwiye gushira hamwe, eka ikanagira ikizere kuko abashingwamanza bariko barabafasha kugira urubanza rushikirizwe sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI. Ako nakamo gashikirizwa n'umushingwamanza Arumel Niyongere, umwe mu baburanira abakorewe amabi mu Burundi. Tumukurikire.
Imiryango yabuze kuri aya matariki ya 11 na 12 za Kigarama 2015 nuko bogumye umutima bakizera kuko abashingwamanza bariko barakurikirana iyo dosiye mu butungane kandi turazi neza yuko impera n'imperuka bazoshumbushwa ababiciye ababo abakoze rya bara bagakurikiranwa n'ubutungane bwigenga. Umushingwamanza Arumere Niyongere akaba yabivuze mu gihe kuri itariki ya 11 ariho abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bagira imisa yo gusabira abahitanywe ni muri ico byo bitero vyabaye. Umugwi wigenga urabi vy'agateka kazina muntu mu Burundi ngo warahemutse ku ntumbero wari wihaye mu ntango ariyo yo kubahiriza no guteza imbere agateka kazina muntu. Ivyo bikaba vyatumwe nuko uwo mugwi wishize mu kwaha kwa leta y'u Burundi. Uyu kaba ari umwihwezo urongoye urunani rw'amashira hamwe adarenda ivyicaro vya politike Foske Vital Nshimirimana akabona ko umugwi CNDH wiyambuye ibikoresho vya mbere vyari kubufasha gukora neza ibigizwe n'amashira hamwe adarenda ivyicaro vya politike ibiro vyawo nibijero agateka kazina muntu hamwe n'abarundi bari biteze gushigikirwa n'uyo mugwi kurikira Vital Nshimirimana. Hakurikijwe ingingo 48 agakwego 134 zo kuwa 20 umwaka w'1993 umuryango wa ONU warashizeho ibyo bise principe do Paris zikaba zingingo ngenderwako zigenga ngene imigwi yerekeye agateka kazi na muntu ishingwa n'ingene ikora mu bihugu. Hanyuma igihugu cy'u Burundi cyashizeho uwo mugwi mu mwaka w'2011 habaye impari zitari nke hagati y'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yakujije ico kiyumviro leta hamwe n'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu. Hanyuma rero kuva mu mugwi wa kabiri ushinzwe mu mwaka wa 2006 waciye wunyura ibintu ku vy'ukuri uwo mugwi ntiwasubiye kuba umugwi nk'umwe wa mbere kuko ivy'umugwi wa mbere wari uhagaze ko vyose byo kubahiriza agateka kazi na muntu byo gukingira byo gutabara abantu ndavyo wasubiye gukora ahubwo waciye uja gushigikira leta irikirica mbere akatari gako gafata ya mbere mu gusigura amabi iyo leta irikira hakwihanura. Ivyo rero vyatumye uwo mugwi utakaza igihagararo bawushira mu mugwi B. Uwo mugwi rero ukabani nk'umugwi w'abakungu abantu batumvirizwa abantu badahabwa uburyo kugira ngo bashobore gukora. Hanyuma rero twogereranya nk'uko coba ari uno munsi uko umeze nk'ikintu c'ikiburirane kitagira umutwe ntikigira amaguru ntikigira amaboko kuko icara amaboko yari amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki yarafuswe aratotezwa uwo muguri ihorera boko kugira kabiri kwaru ico gisata ca ONU c'agateka kazi na muntu ngiki kiriko kiratotezwa kiriko kirugagwa mugabo uwo mugwi urihoreye. Icari ku mutwe wari abanyagihugu utegereza gutabara utegereza gutabariza ariko barirwa barishwa birirwa baratotezwa birirwa baranyuruzwa ariko uwo mugwi urihorera. Hanyuma ikigira kane cari kuba amaguru y'uwo mugwi cyari agateka kazi na muntu. Aho gateka kazi na muntu bikaba bigaragara neza yuko abagize uwo mugwi batarajwe ishinga no kugwakingira no kugwaharanira. Imbere yuko turangiza aya makuru yo mu gisata c'agateka kazi na muntu yugagwa gishira hamwe mpuzamakungu rijerwa agateka kazi na muntu mu Burundi byahora bikorera mu Burundi na leta y'Ibujumbura ngo nta kindi bigamije atari ugushaka ko ukuri kutamenyekana ku bwicanyi bubandanya bukogwa mu Burundi ariko ngo nukwihenda kuko amakuru yose ajanye n'ubwicanyi bubera mu Burundi amaze gushikirizwa umugwi ujeje gutohoza ku mabi abandanya kogwa mu Burundi n'ubunyene tukabishikirizwa n'umushingwamanza Arumere Niyongere. Leta y'u Burundi bamwe mu nzego za leta baratanguye gushacoba kuko bazi neza yuko amakungu ari kararorera ubwicanyi buriko burakogwa inyifato yo kwanka ivyuko abarundi boganira kugira amahoro agaruke kandi cyane batinya yuko ivyaha bakoze bishobora kumenyekana bagashaka kwigiza inyuma amashirahamwe nkajya mpuzamakungu
yarasanzwe agira amatohoza kuko bazi yuko bafise ivyemezo vy'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi. Arico gituma rero naho bugaye rirya hamwe bamenye neza yuko ivyakozwe vyose biriho kandi bizokurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha canke ubutungane bwigenga. Amakuru tuyabandanirize mu makuru avugwa mu mpunzi zahunze igihugu zigahongera mu bihugu bibanyi n'u Burundi. Abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda baragerageza kurondera ico babeshaho mu gukora ibikorwa bitandukanye. Hakaba hari bamwe muri bo bagerageje korora ubwoko bw'inuma bita kaye mu rurimi rw'igifaransa. Ubwoko buva mu gihugu c'Ubuyapani ngo bukaba ari ubwoko bugwira cane gusumba n'inkoko, nkuko tubwirwa na mugenzi wacu Thierry muri iyi nkuru yaduteguriye. Ubworozi bw'inyoni bwitwa kaye abamaze kubukora bose mu Barundi bahungiye mu karere ka Muhanga igihugu c'u Rwanda baremeza ko ari ubworozi burimo inyungu cane. Usaba uburyo buke gusumba ubundi bworozi bari bamaze gukora kuko izo nyoni zigaburirwa ivyo kurya bike ariko zigatamagi menshi kandi azimvye ari mu ingabiro nyinshi kandi akavura n'indwara zitari nke. Nkurunziza Albert umwe mu Barundi bahungiye mu karere ka Muhanga yatanguje ubwo bworozi adusigurira ubwo ari bwo ko yabumenye n'ico bumaze kumumarira. Buno bworozi mubona ni inyoni zimenyerewe cyane mu bihugu byo muri Aziya hamwe no mu Burayi, zitwa kaye mu gifaransa, ariko ngerageje gusubiza mu vyiyumvira inyuma n'abantu twama tuganira babaye i Burundi bakamenyera n'amashamba nazo zirabaho mu ishamba zitwa amajeri. Ubworozi je nabutanguye bisanzwe gusa ndashina nifise umuvyeyi mama agwaye diabete. Hama rero igihe cyose nkama nkora ubushakashatsi ndiko ndaraba ikintu gishobora kugabanya ububabare afise bwo mu mubiri, niho nagwa ku runtuzenya kuri buno bworozi ndabisoma mu bitabo cane bimara igihe ndiko ndabisoma. Hanyuma ngiye muri ama exposition y'ubuhinzi n'ubworozi ariko raba ku Murindi nasanze harimo abantu baborora bakora buno bworozi bafise n'amagi bariko bara expose. Nca rero turahana contact ndabuzana, maze kubworora narashoboye kumuvura ndamurungikira amagi. Hama rero birateba ndabona ko hari abandi bantu bashaka amagi ku busanzwe bayakeneye mu mubiri wabo kubera kwivuza cyangwa kuca bakeneye gukemura ibibazo bijyanye n'imirire yabo. Naciye ntangura kugira inama yuko nshobora kubikora nka business. Arasigura kandi igituma izo nyoni zidasanzwe cane uravye amagi yazo. Barazorora kumvo z'inyama no kumvo cane z'amagi afise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu. Arasubiramwo umubiri arawufasha gusubira regenerescence y'amaserire y'umubiri w'umuntu. Aranakinga indwara nyinshi cane abantu bakunda kugwara za chronique. Ibintu indwara avura ni nyinshi cane, ariko hari indwara zimwe zikunda kuboneka hano mu bantu tubana, cane indwara z'umutima, indwara za diabete, n'indwara za gute. Aranafasha cane kuvura indwara zose amarerji nka yose zirayavura. Aranasubiza inguvu abantu mu mubiri cane bajya bariko barakura, abasirikare b'umubiri arabaduza bigatuma bashobora umuntu mubiri w'umuntu ushobora guhangana n'indwara nyinshi zitandukanye. Ubwo bworozi hari n'abandi Barundi bahungiye Muhanga bufitiye akamaro. Albert Nkurunziza aratwiganira uko yabubakundishije. Bamariye ikintu kinini cyane kuko hariho abantu baje kuraba ingene norora n'ingene mbayeho, barambaza ingene bigenda ingene norora, barabikunda. Barambwira ngo ndabafashe kunyene bokorora nabo kugira bashobore gushobora kuronka ibintu bakeneye ku munsi ubuzima bwabo bugende neza. Ndaboroza rimwe na rimwe usanga badafise amafaranga menshi, baransaba ati nuduhe nkabagurana nkafashe nk'inyoni 200 nkazibaha, ziratuma babaho neza ku ntuzenya ku munsi. Ndagwaye nk'akarore inyoni 200 ziratamagi ku munsi ari hagati ya 12 na 18. Ayo magi rava mu 4,500 ku munsi.
ku buryo ukuyemwe ibintu watanze yakoresheje ku munsi nta bakozi baba bakeneye kuko kabara ka relevage gato kabara ku bworozi buto cyane baravyikorera nta mukozi bakenera ariko birabazanira amafaranga yegereye 100 ku kwezi kandi ayo mafaranga yegereye 100 aratuma bashobora kubaho ku munsi ari nka famille y'abantu bane barabaho nta kibazo bagira bakishura inzu bakanasuma bikaba byiza. Umupfasoni w'umurundikazi yahungiye mu karere ka Muhanga yarasanzwe akora ubworozi bw'inkoko ari mu bahawe izo nyoni zo mu bwoko bwa kayi nagiye Marbere Nkurunziza aremeza ko maze kubona ko izo nyoni zo mu bwoko bwa kayi ziri mu inyungu gusumba inkoko yarasanzwe yorora. Ubu tugeze ku makaye nka 25 muri ayo rero haraho dutora amagi nka 10 ku munsi mugabo uko zifungura zirafungura nk'amagi nka 5 vareho y'amagi 5 ku munsi gushika ubu muri zike dufise turabona ko umuntu azishize ko inguvu zifise akamaro yego kuko ziraruta inkoko kuko inkoko upahapo y'amakaye ni ari afise inyungu. Izo nyoni zo mu bwoko bwa kayi ziratagusa zigira zibundikira kuko ngo zarataye akaranga mutima kavyo ku mwaka zita hagati y'amagama 150 n'amajana 3. Ingaburo zidasanzwe ziri mu magi yazo ngo ntirikira ibanga mu Barundi b'impunzi baba mu karere ka Muhanga. Ubu naho amakuru tuyabandaniriza mu gisata c'ibidukikije mu kibanza citwa Shanike gitandukanya amabarabara aja ku kibuga c'indege no mu Gatumba abantu bazindutse bahasanga imvubu zibiri ziriko ziraharisha ivyo ngo bikaba bidasanzwe kuko ico kibanza kiri kure y'ikiyaga Tanganyika kubw'ubujejwe gucungera ishamba cimeza rya Rusizi Jean-Claude Ndayishimiye avuga ko ivyo bitumwa nuko abantu babandanya bonona aho ivyo bikoko vyategerezwa kurisha murantunga gutyo bigaca bija kure y'ikiyaga Tanganyika bisanzwe biba tumukurikire. C'est qui devrait contribuer pour la protection de ces animaux. Abotegereje gufasha kugira ivyo bikoko bikingigwe nibo bari imbere mu konona aho hantu ico kibanza gisigazwa kugira abakingire ikiyaga cotegereje gukingirwa kugira ivyo bikoko bironka aho birisha catewe n'inyubakwa zitandukanye. Ni ibintu bibabaje cane. Izi mvubu ziri ngaha kugira zerekane agashavu zifise ziruhishijwe no gutegwa aho ziba kuko abantu babandanya bonona aho ziba naho zirisha. L'homme continue à détruire son habitat, continue à détruire les zones de pâturage. Imbere yuko dusozera aya makuru dukubitire hafi yacu mu gihugu kibanyi ca Kongo agashimwe kitiriwe amahoro ku mwaka w'ibihumbi 2018 kararonkejwe kuri uyu wa mbere umuganga Denis Mukwege aturuka mu gihugu ca Kongo akaba yitaho cane abakenyezi bakoregwa amabi yafatiye ku gitsina ku bwa Denis Mukwege ngo kuronswa ako gashimwe ntibihagije akabona ko gutera akamo kihutirwa abanyagihugu bose ngo bahagurukire rimwe biyamirize amabi ariko arakoregwa muri ico gihugu ca Kongo cyane afatiye guhohotera abakenyezi bafatiye ku gitsina kurikira Denis Mukwege. Le peuple attend d'explorer les chemins. Abanyagihugu biteze kurondera inzira y'amahoro, amahoro abushitse. Ayo mahoro azoca mu nzira y'amatora abaye ku mugaragaro, amatora atekanye ataho yegamiye, amatora atagira utunenge. Ndabateye akamo kihutirwa kuko kuronswa ubushimwe bwitiriwe amahoro ntibikwiye. Murakwiye kandi guhagurukira rimwe mugashirijwe hejuru mukavuga amabi ari karakorerwa muri Kongo, mukavuga muti turabirambiwe aho bigeze, mukavuga muti ubu dushaka amahoro. Murakoze. La paix maintenant. Je vous remercie. Nino kuraya makuru yo mu gihugu kibanyi ca Kongo turangirije ko makuru tuteguye kubashikiriza turabashimiye kubona mwadukurikiye naho butaha.